Shalom shalom bakunzi ba Irakoze TV ndi Pastor Irakoze Igitega nkorera mu ishengero rya God's Mountain Church. Twashaka kubatumira mu gikorane kidasanzwe kizomara iminsi 3. Ikorane cyateguwe na Ministry yitwa Light of Nation, ikorane n'amashengero ga Igitega cyangwa ishengero Right and Transformation Church yo ga Igitega. Rero twashaka kubatumira mu gikorane kidasanzwe kizomara iminsi 3. Dufise umutumire adasanzwe. Ndaza bashaka kubwira mugenzi wawe uyu mutumire ntasanzwe cyane. Uwo nawe ninde ni Rev Pastor Irakoze azoba yasenga Igitega guhera ku munsi wa 4, ku munsi wa 5, ku munsi wa 6 bafite seminaire y'abarongozi. Umurongozi ufise ico twara wese arashoboza muri seminaire ingene ushobora kugurayisisa mu byo ukora byawe. Rero ni giteramo kidasanzwe, natwe abakozi b'Imana ga Igitega twahisemo kugira ngo dutumire abantu batandukanye kugira tubatumire muri ico gikorane. Urashobora kubwira mugenzi wawe ukamutumukira iyi video, ukagira partage, ukagira subscribe, ugatumira umuntu wese ahantu ari kure kugira ngo azokwitabira igikorane. Igikorane ndazi neza umuntu azoba yahashitse azotubwira ico yatahaye, kuko mukozi w'Imana Pastor Irakoze afise ikomeye y'ivy'Imana yamukoreye, afise ukwizera Imana aho Imana yamukuye. Uri kuramwumviriza, je nabaze kumwumviza imyaka myinshi, urumva ko usubije mu intege, urumva ko usubije kwizera Imana kubera iki afise ijambo Imana yamuhaye. Afise ikomeye mukozi w'Imana Pastor Olivier, ndazi benshi bazoyibona bazovyumva, ariko aravuga ijambo ry'Imana. Namukurikiranye imyaka myinshi, ndiko ndamukurikirana. Ni umukozi w'Imana utaha wumva wahindutse ivyiyumviro, ubuza bwabo bwasuhuza akanovera, wasugira ivyizigiro. Rero twashaka gutumira abanyagitega n'abari Karusi, bari Muyinga, bari Bujumbura, kuko twarabonye kuri affiche hazoba harimo the worshipers byo mwishengero rya Speed Gravity Center. Azoba yasiga yo worshipers azoba yasiga Igitega nayo nyene, ni groupe yabo nyene y'abarinzi bakomeye. Karibu rero, nimba uri Gitega nta gusiba, ntibibaye byo gusiba, uzoba wamaze gushika nga Gitega. Nimba uri umuntu akora ikintu gitandukanye, umukozi w'Imana afise inyigisho kuba samedi guhera mu gatondo, kuri afishe banditse samedi guhera 8h30 gushika midi. Karibu cyane rero, Imana ibayizagire kuri kabisa n'umugisha udasanzwe. Dushaka gushimire cyane abatumiye Pastor Irakoze, turashimira Ministry ya Light of Nation irongowe n'umukozi w'Imana Nadine Karibanga. Nukuri kabisa n'umugisha udasanzwe. Rero nk'abakozi b'Imana Igitega twashaka dutumira abantu bose, abakozi b'Imana, abakora mu mabiro, abakora twabo, abafise icyo barongoye. Samedi nibatange muri iyo seminaire izotangura 2:30 gushika 6:00. Umukozi w'Imana azoba aratanga amabanga ingene umuntu ashobora gutera imbere, la réussite mu byo ukora kabisa. Rero isoko yo gutera imbere iri mu ijambo ry'Imana, azotugisha ijambo ry'Imana, numva n'umugisha udasanzwe. Rero twashaka gutumira abantu bose guhera kwa 4, hasigaye iminsi 2. Uza kubona iyi video, hasigaye iminsi 2, so jeudi so vendredi. Imana ibaho umugisha, muzobe mwahishikiye. Ni hehe rero? So kumbaza ni hehe? Amasaha ni sangapi? Jeudi azoba ari saa 10:30, jeudi azoba ari saa 10:30 gushika saa 1. Vendredi azoba ari saa 10:30 gushika saa 1. Igitega hehe? Mu Kirimiro, ahita Kirimiro Lodge impande y'Inyabiharage. Kirimiro Lodge ushobona sare iri clôture nziza cyane, uzobona imiduga myinshi, uzobona abantu benshi, ntuzohayobegwa. Ndaza ashobora kubaza n'umuntu ahasengera cyangwa bari ngaho Igitega, muzobe mwahashitse kugira dukurikiye twakiya n'iteka ridasanzwe. Rev Pastor Olivier Irakoze azoba yasenga ngaho Igitega n'umugisha udasanzwe. Ndibaza n'ubwambira cy'Igitega, sinibwa mu Igitega kumwakira Igitega rero n'umugisha udasanzwe. Imana ibahezagire, Imana ibaho umugisha. Muraza gupartage iyi video, muraza kugira subscribe, muraza kugira j'aime, muraza kugira partage, mutumira abantu hirya na hino. Igikorane ndazi neza uzonshingira ntaye wewe uzokura nkurikirana ko wabonye Imana ikora ibitangaza. Imana ibahezagire, mugira ibihe vyiza.